burya FC Barcelona tugejeje kuraba muri no mwaka wa 2025 muri UEFA Champions League uzusanga FC Barcelona ikanganye cyane yasotse gusumba uko yakirira muhira twamenye neza kuri ico kintu rero ncanga ko nkavuga iki ni Inter de Milan nabo nyene ubwabo barifuza guhangana gushika ku kanyuma gutwara igikombe Niko ranjye bwana Meseridik nabakinyi bagaragaza yuko barafise ubumwe muri bo barifuza kugwana kugeza ku kanyuma bashize hamwe n'inguvu hamwe niba abakinyi batifuza gutererana urugamba bagenzi babo byagiye gutwereka iki rero uno Benjamin Pavard ndetse n'uno Lautaro Martinez nabakinyi byagaga yuko inyuma yo kuja mu mvune byari bigoye cyane kuza kubabona muri no kino gusubiriza bako bahura n'umugwi wa FC Barcelona ariko bavuze ati ko vyogenda kose dutegereza kugerageza uburyo bwose bushoboka kugerageza gukora recovery mu buryo bwose bushoboka kugira tunyaruke kuza mu kibuga tuze guhangana cyangwa gufasha abagenzi bacu imbere y'umugwi wa FC Barcelona ariko kandi nivyo ku munsi wejo nyuma y'imyimenyerezo uno Benjamin Pavard we vyaranse bigaragara yuko bigoranye cyane ushobora kumubona kuri urukino kwa na FC Barcelona ariko Lautaro Martinez wewe byamaze kuba official aza kuba ikaraboneka kuri no munsi bivuze gute rero iri nimwe mu mpamvu zitweka ku rukino ruza kuba rukino rudasanzwe rukomeye cyane ruza kuba ari rwa rukino buri mukinyi wese we ubwiwe arumva yuko ari ready no gutanga amaraso cyangwa gutanga ubuzima kubw'urukino rw'uno munsi tungiye tugaruke kandi ku ruhande rwa FC Barcelona ni FC Barcelona itaza kubifisa abakinyi bamwe mu bakinyi bayo itaza kubifise bamwe mu bakinyi bayo ndavuga uno Alejandro Balde wavuze na Pablo Torre unawari insertage kuboneka cyane ntaboneka oya wewe kuboneka bisa nkaho biba bigoranye ariko kandi ndavuga ati umugwe nka FC Barcelona kubura umukinyi nka Alejandro Balde nivyo haza kuba hari akantu kakabuza ariko imvune ntushobora kuyivuguruza ariko je kubganje bubona Houston umuntu abanje kubona kararaba nuvuga ngo abakinyi bataza kuba ariko baraboneka kuri no munsi uravye ku ruhande rwa equipe ya Inter de Milan equipe ya FC Barcelona biragaragarana neza ko Barcelona nivyo iza kwikira buru witwa nde AkezaBurundi n'uwitwa Jire Kunde ni kuvuga ngo Barcelona no munsi iraza kubibuze bamwe mu bakinyi uvuga ngo bari bayimariye akamaro uti kubera iki nimero 3 mwiza Barcelona ifise ni witwa AkezaBurundi nimero 2 bafise kuno munsi no witwa Jire Kunde nuvuga ngo football moderne je football muri kino gihe udafise zaire mazibiri udafise baba winga canke abaratero nk'aba bahungu babiri Barcelona iraza kubigira ikibazo kuri bano bahungu nuvuga ngo she kuri babiri uti kubera iki genda urabe Barcelona mu minsi yeze nimba twanye Barcelona iri kirigenza neza hari uruhara rukomeye cyane kuri bano bahungu babiri witwa Jire Kunde wanashaka uberurutse twaramwumvise bavuga ngo uwitwa Afrika rigiye yumvira kuba yona muruhurira ariko uwitwa Jire Kunde nakavuga ngo uno munsi jewe ivyo kuruhuka abwo akora n'imyimenyerezo isumbani yinde karakora ukadusanga ngo mu ruhurire ukazone karuri ari kariruka aja ku misozi uwitwa Afrika avuga ati uno mukinyi ivyo kumuhurira ibi bintu ntavyo byoshe kuraboneka rero no munsi genda urabe Barcelona no munsi turabe kuri poste ya kuno equipe no vango ya Inter de Milan bakinze kuri hafita Inter de Milan iraza kwifise witwa nde Mark Thuram irafise witwa Bartonovic irafise hagati abitwa ba Kanaguru n'abandi batandukanye abitwa ba Mkhitaryan eske kuno munsi ko mbona mengo Barcelona idafise zino yerema zibiri hari ahantu uza kubona mengo irikirahomba cyane wowe ubwawe nawe ntuza kuri kuremeranya nawe guhomba kwa FC Barcelona kubitaza kubifise wavuze muri zino yerema zibiri ndavuga uno Jire Kunde ndetse na Alejandro Balde ni ikintu cyo guhomba cyane kuko ntumbwira ko bafise yerema iza kuba ikiragerageza kuzibira bano ba Lautaro Martinez ba Di Marco bose n'abakinyi beza baba bari hajya bashobora gukora ibintu vyiza Dumfries bose n'umukinyi yagaragaje yuko afise ingufu mbere yatsinze double ku rukino ruheru rwa match yari nabaye ni waranze urukino hari yaranagaragaye yuko defense ya FC Barcelona nta n'ishoboye kumusumba ingufu uri kuranyumva arabapama bose haba ku mitwe haba kuri contre attaque bano baturamu bose ne babakinyi uzosanga bafise ingufu mu bisanzwe mu majambo make Inter Milan ikintu isumbije nyamukuru kinini cyane ino FC Barcelona ikintu c'ingufu ingufu zosanga ino Inter de Milan iri hejuru cyane ku mugwa FC Barcelona uretse yuko FC Barcelona naho ni ifise babakinyi usanga bafise imikinire myiza kombinaison nziza mu kibuga
uriko uranyumva bafise baba technicien mu majambo make niko no gisigura uriko urumva ikintu cyo noza nkagaruka ko kuri no rukino rwa Inter de Milan ndetse nawe no mugwa wa FC Barcelone nije aza kwa rukino rwo gusubiriza ku mpande zose z'ubitwumvise ko hari abakinyi baza kuba ariko barabura ariko FC Barcelona nayo yoyo iza kubi irikira nahomba cyane gusumba kuko kubura umukinyi nka Jire Kunde Alejandro Balde n'uruhombo kuri FC Barcelona majambo make defense ya FC Barcelona iza kuba iri mu mvune zidasanzwe ariko ubundi naho FC Barcelona ni wa mukinyi ni wa mugwi ufise abakinyi bashobora kuza basubirira abandi bakitwara neza nivyo ibinyamakuru vyinshi bikora twereka yuko uno mumenyeza Dieter Hans Flick afise ivyumviro vyo gushobora gukinisha abakinyi ndavuga nko muri axe centrale agakinisha uno Pau Kubarsi Alejandro uno n'umukinyi nuzeya Ronald Araujo ku ruhande kuri nimero 3 kijya kimaza ca Alejandro Bada kashira Inigo Martinez asanzwe ari n'umugoshere mwiza hama kuri nimero 2 nakashira uno Eric Garcia kuko twanabonye no ku rukino ruherutse Jire Kunde amaze kugira imvune kuko yagize imvune muri rukino nyene rwabaye ko barahura na Inter de Milan aza kwakinisha no Eric Garcia yarakinye neza yarahagirageje ku ruhara rwo kuzibira ndavyitwayemo neza ahubwo ikintu cyo ndamutora za monte tumenyere kuri Jire Kunde za pass nziza tumenyere kuri Jire Kunde ndavuga ya masantre cyane ntidushobora kuza kuyabona kuri Eric Garcia za santre za Alejandro Balde kwa kwiruka kwa Alejandro Balde kwa kudugana umupira ikaramonta ashikana umupira imbere baramini Yamal na ba Robert Lewandowski nituza kuba tuko turakubona kuri Inigo Martinez ikintu rero tuza kubona kuri FC Barcelona ku ruhande rwo kuzibira defense je ndizeye neza abantu bagabo bane baza gutondekwa ku ruhande rw'inyuma ndavuga Inigo Martinez Ronald Araujo Pau Kubarsi na Eric Garcia ku ruhande rwo kuzibira ni sawa ariko ku ruhande rw'ubusatirizi yama monte yama centre tugende tuzi neza na neza ko kuza kuboneka kuri bano bagabo babiri Eric Garcia na Inigo Martinez ko bitaza gushoboka uno munsi nyine wivuze neza reka duhere kuri defense nkuko urayivuga biragaragara ko equipe ya Barcelona uno munsi ishobora kuba ikinisha nkuko yivuze kuko byamaze kugaragara mu mutima defense bakakinisha witwa uno mwana ndavuga ngo Paul Kubarsi ukacuzana ndavuga ngo hagati mu kibu nako nako witwa uno mwana muto Paul Kubarsi gushaka ko witwa Inigo Martinez karukacu hakinisha ndavuga ngo witwa Eric Garcia gatatu kajuze kurakinisha witwa nde J Martin eske kwino equipe ya ino defense ya Barcelona ko mba numva mengo defense mengo ntabwo ikanganye cyane uti kubera iki Balde nivyo urukino ruherutse bariko rakina na equipe ya Real Valladolid yabaye MVP ariko genda urabe mbega MVP urukino yabaye ko MVP kwa rukino rumeze gute rwa rukino yakora equipe ya Valladolid nayo equipe yamaze gukoroka kugeza muri kano kanya nuvuga ngo nivyo yiganire neza ariko no musi genda urabe equipe novuga yande ya Inter de Milan mugiye kubura kina kuno musi Inter de Milan ni ya equipe novuga ngo ikinisha inguvu cyane kurusha tekinikema eske ku mwana muto cyane twa Jere Martine araza kwikirakinana neza agakinana no mukino uvuga ngo nino equipe novuga ngo ibifise attack iteye ubwoba umukinyi yitwa Max Thuram ukagira Lautaro Martinez ukagira abo ba Mkhitaryan bakanaguru abitwa ba Nicola Barella abakinyi nkabo tutibagiye abitwa novuga ngo ushobora kuzana abakinyi batandukanye ino equipe ya Barcelona eske umwana muto cyane abantu bakunzi ba Barcelona tumaze ko turabona bavuga ngo uno mwana Jere Martin ntabwo aradukonveka ubundi imyaka 22 yafite imyaka 22 hari Jere Martin ari muri iyo myaka nyene ari muri iyo myaka 26 ari mu ma 20 si 26 ahubwo 23 22 mu ma 23 22 uno munsi genda urabe equipe Inter de Milan ni equipe ubwayo genda urabe dufate twisunze ndavuga ku bakinyi uvuga ngo bariko barakina ubuherutse uranyumva neza yego ndavuga ngo urukino bakinye genda urabakinye batanguje ubuherutse kuri no equipe Inter de Milan Inter de Milan yari yakinije witwa Yani Sama defense yari yitwa nde Yani Biseke Akerbi na Bastoni Federico Di Marco uwitwa Dumfries ukacugira Kanaguru Nicola Barella Mkhitaryan Mark Thuram na Lautaro Martinez uvuga ngo umwana yitwa Jere Martin no musi sivyo yego aza kwekara hurira ku iposi imwe n'umukinyi yitwa nde Dumfries Dumfries vyase aza kwekara hurira n'ubande Yani Biseke
nukuvuga ngo uno mwana mutoyi cyane urabonana neza bwana Houston ko uno mwana hari kintu arakora mu gihe tubara ko ubundi byo byananiranye bagikinira muri Espagne uno munsi bazogi mu Butaliyano kibuga cyawe bazoba bafise abafana bateye n'ubwo ese kuno munsi wewe ishura uyibona gute mbere bwana Mesedik wanashima sinoja kure cyane nawe navuga ati ivyabanje bwa mbere muri Espagne hariya Imondric waranabibonye uno Gerard Martin yatwese urugero rwiwe ko rukiri hasi cyane ku buryo bigoye ko twoza kumubona ikaratanga ni omwe ni cakabiri ca Alejandro Balde birago ko twokibona kuri Gerard Martin twumva neza kuri ico kintu rero bivuze yuko rero uno munsi FC Barcelone nivyo vya bindi nyene nashobe kuba ndiko ndagarukako irafise ikibazo c'inyuma twemenye neza kuja gutemberera umugwi nka ndavuga nka Inter de Milan wibaze udafise Jules Koundé udafise Alejandro Balde ubusa nkaho uri mu bibazo bimwe bidasanzwe bigoye cyane twemeranye n'ivyo uri mu bibazo bidasanzwe sino nasubira cyane cyane mbe ku majambo wavuze kuri Gerard Martin biragoye ko Gerard Martin yoza akazibira bano ba Dumfries bano ba Yan Bisek bano ba Turam abo ba Lautaro Martinez ba Nicolas Barrera nimi uri ntana gito uno Gerard Martin twoza kumubona ko akora imbere y'abano bakinyi bashika kuri batatu bose ahubwo bisabwa yuko nkuko twabibonye biko ravugwa n'ibinyamakuru bitandukanye hari Iburaya ino defense ikiri yumvigwa nuno mumenyereza Dienta Hansi Flick yoshaka gukoresha ya Inigo Martinez uno Ronald Araujo Pau Kubarsi na Eric Garcia byo bavyiza cyane gusumba kuko tugaruke kandi twongeye turabe uno musi Alejandro Balde umusubirizi wiwe yarafise yaruno mu Gerard Martin Gerard Martin aturamuzi neza na neza kuko nta nica kabiri cha Alejandro Balde byaduha nanaho banahuriye tunge tugaruke ku ruhande rwa Jules Koundé umusubirizi wiwe tusanzwe tumenyere kandi dukunze kubona mbere na rimwe atari kenshi none umwana kiri muto Hector Ford ego ni wa mukinyi mwiza umunyempano ariko nta nguva afise zo gushora kuza kuzibira bano ba Lautaro Martinez twemenye neza kuri ico kintu rero birasabwa yuko rero nivyo kuza kubona ku ruhande left back na right back kuhabona umukinyi nka Inigo Martinez hamwe na Eric Garcia biraza kuba kandi biko biragorana ko tuza kubona ubusatizi bwa FC Barcelona canke bano ba Alphabet ba FC Barcelona baza kuba ko baratwereka amamonte twa dusanzwe tumenyere kuri ba Jules Koundé na Alejandro Balde ndetse na ya masantre biraza kutugura kuza kuyabona bariko baraduga imbere ariko ikintu tuza kubona tudakekeranye neza na neza ni defense iri ku rwego rwo hejuru nziza yo kuzibira kuko twabonye ku rukino rw'ibanze uno Gerard Martin amaze kuba ikarasohogwa bagahahengeka Inigo Martinez twarabonye uno Dumfries atari karatamba nkuko twadusanzwe tumumenyereye uri kuranyumva bwana Mesedik ndetse no kuri classico twaranabibonye burya rero bivuze gute rero FC Barcelona mu kwikingira cyane mu gushora kwikingira zino mvune ifise kugira ntize guhura n'ibibazo cyane hariya mu Butaliyano nuko tutuza kubona uno Gerard Martin mu kibuga uno musi nyene ngana guciriyemo ko twumva Gerard Martin kandi n'uwitwa Hansi Flick yamaze kubona yigaragaza ko atawundi mukinyi ashaka gukinisha bibaye n'urukino wanashaka nakinye ubwo kuri abuvuze ngo nabwo yoba kwiye kuba atangura mu kibuga ubundi mukinyi ushaka gutangura ku ruhande rwa equipe ya Barcelona kuri nimero 3 ubwawe yoba ari nkande uri kurabira kugeza muri kano kanya eske afati Inigo Martinez amuzane kuri 3 canke wewe ubwawe ubona hari indi shusho canke kundi kuntu yoshaka kubikora aje kubgaje nta n'ikindi kintu cokogwa ko na nuno Dieta Hansi Flick nawe nyene ubwiwe nawe nyene amaze kubona ko Gerard Martin atakintu kimwe nubwo amwizera akamutanguza mu kibuga we nyene ubwiwe aramaze kubona ko Gerard Martin ego nivyo aramwizeye aramukinisha aramutanguza ariko nta bintu vyiza aza kuba ariko aratanga ku ruhande rwa nimero 3 n'ivyo twari twifuza canke nk'ivyo Dieta Hansi Flick yari yifuza kubona biyari byo biza gutuma birangira ugasanga muri deuxième mi-temps igiye gutangwa na Gerard Martin yamusohoye canke naho ntashobora kumureka mu kibuga ngo ashobore kumara urukino rero ivyo rero bitwereka yuko na Dieta Hansi Flick nubwo amutanguza mu kibuga canke amukinisha suko bamubona yuko amwizeye cyane kandi suko aje gutanga bya bintu abayifuza cyane kuko birangira deuxième mi-temps musohoye kahenge kuwundi rero ico mbona neza na neza
bavuga ati umuhinga wo kurya ararakaravye ariko bimeze rero biragoye kuza gutanguza Jean Martin ngo motife ngo tumaze turabivyaza kutwereka ngo tubaza ngo kumusubiriza mu nyuma no kuko ino Inter de Milan nimba iwawe yaragutanguye ukayigombora ntiwibaze yuko iwabo biza kugenda uko nyene kuko ikosa yakorera iwawe ryatumye uza kuyigombora yararibonye aza kurikosora no munsi rero we nawe kaza kwiyanjanirwa ko ngo ati bya bitsindo aza kuntsinda ndaza kumugombora kwa kundi nyene uraza gushobora kuhagwa rero ko yako batubwira yuko umuhinga wo kujya ararakaravye wewe rero wa Jean Martin ubona ko utamwizeye cyane 100% ni wa mukinyi uza gushira mu gutanta amachance gutomboza tubishiriye ko no gutomboza wabuze umukinyi ukinisha uno munsi ugomba ugerageze gukinigira iki utezo kudana Jean Martin rero sohora hanze hengeka Inigo Martinez axe centrale shiraho uno Alexi uno Ronald Araujo na Pau Kubarsi nimero 2 hakubiteje uno ntuze Eric Garcia kuri gatatu cyo bazana Inigo gatatu hashire Inigo Martinez eske none nta wundi muntu je mbona no hashire ubundi mbwa ndiko ndaraba nanje ubwanje siniko kiriko kiraza kuri uco gihe wowe ubwawe ufashe ndavuga ngo witwa Ronald Araujo n'uwitwa Pau Kubarsi ukabiri ukacukinisha umukinyi yitwa nde uno mwana nako Eric Garcia nuvuga ngo Barcelona bico iyo muri ico gihe tuza gusanga iri kirakinishwa na equipe muri abakinyi bakina muri Axe gusa abagisiare kugeza muri kano kanya abagisiare kugeza muri kano kanya mbere nanagarutse ko ndanakubwira ku munsi wejo ega Barcelona nitomboreye abakinyi benshi fise n'abapolivara mugaye kije kiragaruka ku bwanje eske kwa kuntu ko turabona witwa Alexis Barde karaduga agatera amamonte kwa kuntu twabona witwa Jire Kunde yatera duga agatera monte muri ico gihe ubwo sico kibazo kiraza tutagusanga equipe ya Barcelona nivyo iraza kuri kirakomera ico mbere warashimera muri defense mugabo ukubona kugusatiriza ataza kirenga witwa Yamal tutagusanga ari Yamal wenyene witwa Rafinha ari we wenyene ariko barakina bonye ico mbere wanashima nanje nagomvye no kugarukako abafana ba FC Barcelona canke abakunzi ba FC Barcelona niyo baza gukoresha ino defense je nashoboye kuvuga twitege yuko turashobora kuza kubona vyiza ku ruhande rwo kuzibira ariko bigoye ko tuza kubona ivyiza ku ruhande rwo busatiriza aho rero akazi kace kasigara kuri nde nande akazi kanini kaza gukorwa ku ruhande rwo busatirizi n'umukinyi nka Yamal biza kumusaba ko atanga ivyiwe vyose ku rugero rwa nimuri aze kurenza na 100 akina nk'amajana 2 canke ijana aze kurenza na 100% akina nk'amajana 2 canke 150 nkuko bivuze bwana Messi Dick hamara unora Rafael Birori Diaz nawe nyene kubwiwa bize kubigenza uko nyene uri kurumva uno Mutama ashobora gutangura canke ntatangure ariko ndabona ko amahirwe menshi aza kuba ari kuri Ferran Torres ashobora gutangura nawe nyene bize gusaba ko abakinyi b'imbere bose ba FC Barcelona baze gukora extra baze kwitanga ku rugero rwo kurenza 100% baze gukina nko kuri 150 canke desa wanashima kubera yuko nidufise Jire Kunde ashobora kuza kugufasha ku kibanza c'ubusatirizi nidufise Alejandro Balde ashobora kuza gufasha ku gisata c'ubusatirizi ariko bica bisaba rero yuko inyuma turahizeye ku buzibizi ba Dumfries ba Federico Di Marco bano bantuze aba Ian Bisaki bano bantuze aba Lautaro Martinez nivyo baza kudusatira ariko turufise ya defense twizeye imeze neza ikintu kice gisigara rero twege bataka dukore kujyo bwose bushoboka twitange tugwize ko twaba twitanga hagati mu kibuga navuga ati Milier Frankie de Jong uno Pedri Gonzalez uno Dani Olmo nabo nyine baze kubigenza nkuko nyene bize kuvuga guterera mu gihe twebwe FC Barcelona dufasha umupira kuko tuzi tudafise baba Alfabeki bamonta twitangire twebwe ba abamiliye mu gihe FC Barcelona dufise umupira tugerageze gukinira ku ruhande no kuduga mu gihe twatwe umupira tuko tondera kwataka tugerageze kugaruka hagati cyane cyane bize kugenda uko naye handa taruko ubundi ariko twaza kwibona FC Barcelona yibanda mu kuzibira cyane gusumba gusatira ikibazo kigagaruka ko kano kanya naco kiraza kimeze ukukurikira ego defense turamaze kuvuga ngo equipe ya Barcelona iza kuri Barcelona ifise attack nako defense ikomeye yo kuzibira cyane cyane mugabo utaza kuri kurafasha cyane cyane kuri attack ikibazo kigagaruka je ubwanje nca nibaza twama tuzi ko kugeza muri kano kanya equipe imeze neza abari equipe imeze neza muri Mediane ndakene du compare zino Mediane zibiri equipe ya Barcelona nino equipe ya Inter de Milan kubera ko twarabonye mu rukino rwabo rw'ibanze equipe ya Inter de Milan yaragerageje kuba iri kirerekana urugero rwabo rwiza
bwo gushobora gufata ino ekipe yande ya defa ino mediane ya ekipe yande ya Barcelona. uno mutama akinisha batanu hagati batanu hagati. Simon Inzaghi akinisha batanu hagati, kandi kuri defense ya FC, kuri milieu ya FC Barcelona ndavuga bana basore bagira kuri batatu, Frenkie de Jong, Pedri Gonzalez na Dani Olmo. Utagerageje kurondera ya milieu ishobora kubazibira bano bagabo babiri, bano bagabo bagira kuri batatu, FC Barcelona irakwica. Yego. Uno musi ndakeneye kuce tuze kuri kino kintu. Turabe ino mediane ekipe ya Barcelona n'ino mediane y'ino ekipe Inter domira. Kuko uraza kunambwira canke tuza tuvugana urufunguruzo rw'izo ekipe zose kwari zibiri ruraza kuba ariko rava he. Uranyumva? Ariko kantu twari tukarindire gatoya. Yeah. Uno musi ekipe ya Barcelona duhere kuri ekipe Inter domira kuko niyiza kurikirana akira wana shaka uno musi. Yego. Ekipe Inter domira icokinisha uno mukinyi wa kera afise experience ndavuga ngo Mkhitaryan. Turamuzi kwa Manchester United, turamuzi muri ekipe Arsenal, turamuzi no muzindi ekipe zitandukanye. No kurukino rw'ibanze nibashobora gutangura mbere wanashimye. Yeah. Uno musi batwa bari kumwe no mukino uvuga ngo Canagro. Canagro hagati mu kibuga. Nina Nicola Barella. Hama Federico Di Marco no witwa Dumfries batu bari ngaho imbere yawo. Tuza kuri ekipe ya Barcelona. Yeah. Frenkie de Jong, Dani Olmo, Pedri n'abitwa ba Gavi n'abandi batandukanye. Sino mediane. Eski kuno musi ubwawe ekipe ya Barcelona na ekipe Inter domira. Uza kubona ari ya ekipe mediane za kubiteye ubwoba kuko ni urupfuzo rukororaza. Ni he ubona kwanza ekipe za kubikome gusumba izindi ekipe hagati ekipe Inter domira na ekipe ndakene unkomparere Inter domira mediane Inter domira na Inter na mediane ekipe yande ya Barcelona. Nagarutse mbere ku kintu kimwe nako ndavuga. Nashobora no kuvuga ku ibanze duko turatangura ikiganiro. Burya uno mugwi wa FC Barcelona nimba hari ahantu kanganya utinyitse, nimba hari ahantu ukomeye cyane, nivyo FC Barcelona ntushobora kuvuga ati ngo hano hakomeye gusumba ahandi. Musanzwe hose harakompletana, hamwe hose arafite ico hakora mu kibuga, arafite ico hafasha ahandi, ariko ku mpande zose zitatu nta mpande novuga, ndavuga inyuma ku buzibizi hagati mu kibuga ndetse no ku busatirizi, uzosanga izo mpande zose hamwe hose hafise ubushobozi bwaho, kandi hamwe hose hakora ico hatumwe. Uriko uranyumva bwana Messi Dick. Ariko kandi ino mediane, ndavuga ino mediane yuno Simon Inzaghi ni mediane isa nk'ayiri afise agashusho ka defense ko kuzibira, kuko maze kuza gukoresha batanu mu kibuga bibonekana ko umego ni systeme irimo systeme yo kuzibira. Wibanze ku kantu ko kuzibira ukuntu, ariko ni bidasiguye ngo ego ari nk'ubusatirizi, ariko akantu ko kuzibira ko karimo. Uriko uranyumva? Rero bwana Messi Dick twarabonye ku rukino rw'ibanze bako bakini hariya Imondric muri Espagne, twarabonye uno Pedri Gonzalez, twarabonye uno Frenkie de Jong ndetse na Dani Olmo bariko baratambisha cyane ya defense ya Simon Inzaghi. Babakinyi batanu bagize na ba Karanoglu, bano ba Dumfries, uriko urumva, ndetse n'abandi ngaha bariko baratambishwa n'abantu bakinyi bagira kuri batatu. Twarabibonye neza cyane. Bivuze gute rero? Mediane ya FC Barcelona nivyo ni nziza, ariko biragusaba yuko uitera igitutu. Biragusaba ko uitera igitutu ku rwego rwo hejuru pana bisanzwe. Kuko nimba Pedri Gonzalez afashe umupira yamaze kubona ko mwebwe kubasumba ingufu ari ikintu kigoye, ariko n'umukinyi yiyemera kuri control de balle, n'umukinyi w'umuteknisye, n'umukinyi ashobora kubacenga muri babiri canke batatu mu gihe muje kiuzembe uzembe. Ariko ni wa mukinyi kandi mumenye neza na neza ariko arakina mu kibuga, ari hagati mu kibuga, arazi ko nimba mfise umupira jewe nkawurungika kwa Yamal, ujya mwana wewe nikindi kintu nisi yibereye hajya mu mupira w'amaguru. Uri kuranyumva? Ni wa mwana, nivyo no musi Simon Inzaghi aravuga ati gufata Yamal ni wa mukinyi bisaba yuko tumushira ko bakinyi bagira no kuri batatu. Akoje tukagaruka ko ndaceko ukambikire gato ngomba se n'ugacako gatoya ndiko ndisunga ndarengana sinda nakagara ko mbere wanashima. Aravuga ati uno mwana Yamal kugira tumufate neza birasaba birashobora no kunsaba kumushira ko abakinyi bagira kuri batatu. Uri kurumva? Kandi wa mwana Yamal nyene karavuga babakinyi batatu iwe si kibazo, arashobora no kubarengana byiza cyane by'abagabo. Rero bisaba iki rero? Ya mediane navuze ya Simon Inzaghi isa nkaho irimo n'akantu kaga defense ukuntu. Birasabwa ko iza gukora ibishoboka byose nihe agahengwe bano basore bagira kuri batatu.
navuga Dani Olmo, Pedri Gonzalez, nono Frankie de Jong. Yeah. Kuko bakaronka gahingo bano basore bakaronka uburyo batambisha umupira neza umupira ugashika kwa Lamine Yamal turaharura ibindi ariko none nyene aho nyene ekipe nuvango ekipe Barcelona no musi na ekipe Inter domira bataka canke kuko kuragerageza kuraba ndavuga ngo abataka bino ekipe Barcelona barakomeye Lamine Yamal Rafinha rakomeye Nuno Ferratos canke Robert Lewandowski ariko iyo mipira none iza kuburikira ava muri mediane ndavuga ngo bano bakinyi bitwa Pedri Gonzalez uwitwa Frank de Jong n'uwitwa Dani Olmo ako kajyo kaza abataliyano kugeza muri kano kanya ari bamwe mu bamwe bakomeye bamwe kugira ngo ubaka umupira bibe nago ubundi bano bana genda urabe Barcelona no musi Frank de Jong genda urabantu yaciye muri Ajax d'Amsterdam imigege yatandukanye gera camwo ni wa mukinyi akinisha ubuhinga kurusha ukazana witwa Pedri Gonzalez nawe nuko nyene turamuze muri Supermas nande hatandukanye aza muri no equipe yande ya Barcelona eske kuri no musi ko tubona bose y'abadani bose bakomeye techniquement mu Butaliyano bakinikirato kuko baramaze kumenya Inter domina bavuga ngo twe kuri uwo musi turabizina neza na neza yuko ino equipe ya Barcelona ikiniza kwa tunayica mu mutwe ubukira cya kirato nukubaka umupira dukoresheje inguvu turazi na neza yuko ino equipe pressing turazi ko ino equipe no ya Barcelona bafashe agapira Pedri Frank de Jong Dani Olmo ni Dani udupira tunaturiye bafise na tikitaka iteye n'ubwo wa mbere bano basore bafise na tikitaka yihuse kuko no mumenyereza Dieter Hans-Flick imbere wanashima ngene ngaruke ko no mumenyereza afise ikintu yaje kubakira asa nkuho yongeye ko muri FC Barcelona uri kuranyumva bwana Messi Diki uno mumenyereza Dieter Hans-Flick iko nivyo yaraje muri FC Barcelona asanga Xavi Hernandez wewe ikintu yubakiye ko cyane kuri bano basore ba Barcelona ni ikintu cha tikitaka ikintu cha tikitaka rero uno Dieter Hans-Flick yararaje ati sinoza nje kwica uno mukino ahubwo harakantu nkiye kuba nongeramo gatoya kuri no tikitaka basanzwe bafise kabadagi niuza kubona rero uno munsi FC Barcelona ya tikitaka yabo ntisa nkaho yicwe na Dieter Hans-Flick ahubwo ikintu yongeyemo ni tikitaka yihuse barakina tikitaka yihuse rukuvuga ngo barakina utuntu mugabo mu minota nkingaye washageze kwibabiko washaka kubona mu munota umwe umupira mu munota umwe utembeye mu makima kishika kuri batandatu gendo y'igitsinda witwa Ferratos yatsinze uherutse kuri ino match nyene yari amapasi mwanya nta mipira ntinga umwanya muto mu masegonda minki usanga bagize ku igoli biza gusaba gute rero uno Simon Inzaghi nivyo nagumye garuka ko ya miliye yiwisa nka rimwe akanuka ka defense bamakinyi kuri batanu birasabwa yuko kufata ino miliye kuko no musi nimba tuko turavuga imigwi ifise miliye nziza FC Barcelona je nta nkeka no ugira wa mbere oya imeze neza tuvyemera nivyo ni ya Paris Saint-Germain nziza irafise bano ba Fabian Ruiz bafise bano ba Vitinha ariko kandi ikindi naco bwana Messi Dike ino Barcelona yoyo nimba ba Fabian ari beza nimba ba Vitinha ari beza nimba banuze bano ba Desire ari beza ariko kandi FC Barcelona yo ni nziza gusumba bano oya komeye tuvyemeranye irakomeye hagati mu kibuga FC Barcelona iri kwije wanashaka kandi akanona nangira ko turavuga ngo Barcelona defense ntifise abakinyi baramprasa bakwiriye turavuga ngo attack ya Barcelona ntifise abaramprasa Lamine Yamal na Rafinha ariko mediane twemeranye yo irakomeye Pedri Gonzalez yovamwo Gavi arimwo Frank de Jong shaka kuvamwo Eric Garcia barahamuhengeka Andre Christensen ashaka kakina ba Firmino Lopez arakina Pablo Torre araza kakina nuvuga ngo mediane ya Barcelona iri kwije navuga ngo uno munsi Casado yagarutse Marc Bernard arahari hari yabayaje urukino guno musaza ko karaboneka ariko biravuga ko urukino gwiye ashaka kuboneka neza na neza no gwa El Clasico neza cyane ariko reko ndakwereka ko mediane equipe Barcelona iri kwije meze neza kandi bahiro banahishije ya mediane nyene FC Barcelona uno munsi irasa nkaho irafise akantu kiyongeye ko karusho harimo nabamwe mu bapolivara uno munsi Daniel Moshaka kumuhinga ku Rwanda kandi kakina neza cyane Firmino Lopez umuhinga ku Rwanda kakina neza uri kurumva irafise nuno Pau Victor numero 9 ariko ramuhingika ku Rwanda kakina nawe nyene cyaka akaba nk'umufonefu
akaba nk'umufone farakina neza bivuze gute rero ikiryoshe muri FC Barcelona uno munsi nibwo yobura abakinyi uzosanga idafise abakinyi basubirira nyene kuri ya poste nyene nyezina wa mukini nimero 9 yuzuye nifise wa mu nimero 7 yuzuye nifise wa mu nimero ndiko ndavuga ko basubiriza abuzuye barahari batangura ariko ndiko ndavuga ko basubiriza nifise mu nimero 7 asubirira Lamine Yamal yuzuye nifise mu nimero 11 asubirira Rafael Biori Diaz yuzuye ariko irafise wa mu nimero 9 bashaka kumuhingikako agatanga la moitié y'ivyo ya Rafinha tanga bashobora barafise wa mu nimero 10 bafise wa numero 6 bashaka kumuhingika kuri numero 7 agatanga moitié y'ivyo Lamine Yamal agirane atanga rero ico nco novuga ati Barcelona itomboreye ko rero kandi nitwanticipe tuko turavuga ku kintu kijanye na Milie burya Milie yuno musi mukabona Inter de Milan iratanze umwanya wa Milie FC Barcelona gutambatambana umupira gukontrola urukino neza Inter de Milan iri wabo ariko ntiza kurara amahoro uno munsi urufunguzo ruhagaze ku bwawe equipe ya Barcelona equipe Inter de Milan umurekarabira bakuru uno munsi ni hagati mu kibuga uza kuba ahafashe neza no kuvuga ngo uza kuba yafashe uwundi gusumba hagati mu kibuga ndamuha amahirwe yo gutahukana intsinzi uza kuba afise hagati mu kibuga ubundi nanjye sinoja kure ya kubera ko uriko urabageza muri kano kanya uza kuba afise hagati mu kibuga uno munsi araza kuba ari we ayoboye urukino kuko abitwa baramira Yamal yose ushaka kuza akagerageza kuri karakina akaza gukina ivyiwe bishoboka ariko twemerana neza udafise mediane nziza twemerana neza yuko yotogira iki utoshobora kuba uriko uragira iki utoshobora kuri kurigenza neza uno munsi novuga ngo ndakereje tuza kuri kino kintu novuga ngo nanabonye bamwe nawe ko ravuga uwitwa Simon Inzaghi canke bamwe mu bamenyereza novuga ngo bagiye ko ravuga ariko ndakeneye uno munsi Inter de Milan nigiki yokora kugira ngo Barcelona ntize kwibonamwe ibitsindo nigiki yokora ama Barcelona tujya ko mu nyuma nayo ikintu je mbona ku bwanje Inter de Milan yoza gukora Barcelona ize kubirikira ronka ibitsindo canke ntize kuba ireko irakora ibintu novuga vyotuma tuza kuyibona Inter de Milan kirafatwa cyane kuko ugerageje kuraba urukino rw'ibanze Barcelona yabaye hejuru ya Inter de Milan ku mapossession burya Inter de Milan yoyo yabaye abajanja yuko ukazo zose baronse bagerageje kuzivyaza umusaruro bidasigaye ko Inter de Milan yaronse ukazo nyinshi gusumba FC Barcelona mbere wanashima wapi FC Barcelona yaronse wasanga amapoto menshi Lamine Yamal akuse ku ipoto kabiri Rafael Biori Diaz akwita ku ipoto rimwe ukagenda kuraba n'indi mipira yabaye amashoot on target shoot off target uzosanga FC Barcelona ariyo iri ku rwego rwo hejuru ugerageza urabe kandi no kuri possession uzosanga FC Barcelona ari hejuru kuruta Inter de Milan wese yuko rebyo bitsindo bitatu byagiye kuboneka kuri Inter de Milan ni za nguvu Inter de Milan ifise uri kuranyumva no kutafinata ku occasion Inter de Milan gira ronka rero bivuze gute rero uzosanga possession ya FC Barcelona igiye kubikira ronka nini yabifashijwemo na hagati mu kibuga rero nkuko Simon Inzaghi abigora mu gukora defense cyangwa mu gukora ndavuga ati Milie abakinyi bagira kuri batanu ndavuga bano ba Di Marco avuga ba Calhanoglu ongera ukajaho ba Nicolas Barella ni nabakinyi novuga yuko bisabwa yuko baze kugerageza uburyo bwose bushoboka bitange mu bigero byose bishoboka baze kuba ko barazibira baze kuba ko ntibaze gutuma ntibaze kureka bano basore bagira kuri batatu ba FC Barcelona ntibaze gutambisha umupira cyane baze kubatera igitutu mu kubaka umupira bashire ko pressure umva bashire ko pressing neza cyane haze kubonekana pressing iri ku ruhande rwa Inter de Milan itego mu gwa FC Barcelona kandi ntize kuba ari pressing gusa isanzwe baze kugerageza niba baha umwanya gukinisha wo gutambisha umupira cyane hagati mu kibuga kuko bano basore batatu bafise Barcelona bakaronka umwanya gutambisha umupira hagati mu kibuga tuza kuba turaharura ibindi kuko umupira Pedri Gonzalez akawutambisha neza agacenga neza agashika imbere aga umupira Daniel Olmo twibukanye ko Daniel Olmo ni wa mukinyi azi gusambura defense azi kumena arazi kumena urukutu no musore ho umupira ntushike kwa Lamine Yamal ho ya defense ntiyibagire hategwe counter attack umupira uduganwe n'umukinyi yitwa Rafael Biori Diaz iza kuba ari ibindi bintu igisabwa reko Inter de Milan
ni ugutera pressure ku bakinyi ba FC Barcelona ariko kandi rero pressure ize gukunda kuko na FC Barcelona numuguma umaze kumara iminsi ukora tweka yuko ntutegwa pressing nk'abana ahubwo naho nyene ni wa mugwi usanzwe gutera pressing. ubundi ubivuze neza ariko kino kintu cyo kuvuga ngo witwa Lautaro Martinez aje gukina match yasa nuko ari mu kibazo c'imvune ikintu nico je gukora kuri equipe Inter de Milan ugasanga bakinishije abakinyi ko tuzi ko n'uwitwa Lautaro Martinez urukino rerutse ndavuga ngo muri match yabaye mu gihugu ca Espagne cyagiye kuri bakora ko ubwa uri ko yaraba ntigisho kutakorona ko je ubwanye ndiko ndirabira nihereye ko ufata equipe Lautaro Martinez yahora mu bibazo vy'imvune ucimuzana kuri kino rukomeye na equipe FC Barcelona urukino rwo gukina rwo kwita ku biti no kumabuye kugira ngo vyanka bikunda ushobore kubugira iki ushobore kuba woshika kuri final. Martinez tuzi ko yafashije equipe Inter de Milan ibitandukanye yabafashije gutwara Suguteto hariya yabafashije gutwara ibikombe bitandukanye mu Butaliyano ni Lautaro Martinez tuzi muri equipe yiwe nationale ndavuga ngo Argentine yabahari ariko nabitwara Lionel Messi aza kuba yigenza neza uno musi Lautaro Martinez gufata witwa Simon Inzaghi kuzana witwa Lautaro Martinez kuko Benjamin Pavard wewe no musi naza kuboneka ukacumuzana ukurukino rukomeye adakweka aragwara nabitwa ba Inigo Martinez umwana muto cyane adagwana bitwa ba Eric Garcia uno musi Lautaro Martinez ntivyoshobora kuba dufata ko ino equipe Inter de Milan igiye kina runo rukino hari ahantu mengi ifise ingufu zitari zikwiriye ikintu cyo gukora kuri equipe ya Barcelona ko equipe Inter de Milan ucenca kinkane nako ndagaruka ko nena navuze mbere wanashima abakinyi bo ubwabo bisabiye ati ko vyogena kose turifuza kuza gufasha umugwi wa Inter de Milan burya na Benjamin Pavard kuba ataza kuboneka nuko nawe nyene vyanse burya nawe nyene yagerageje ubyo bwose avuga ati ndaje yasuye kubabarira mu myimenyerezo ugerageje urabe na Inter de Milan wa mugwi nawe nyene urafise abakinyi beza batangura ariko abasubira abandi uzosanga atari kirenga nivyo no Lautaro Martinez numukinyi mwiza musatirizi numero 9 canke numero 10 urumva hose numukinyi ashobora kwitanga neza akakina vyiza ni na captain uno mugwi wa Inter de Milan ariko kandi Lautaro Martinez avuye mu kibuga umusubizi wiwe uzosanga runo Meditaremi nawe ni wa mukinyi novuga nawe nitwomita ngo ni mubi cyane ariko nta si wa mukinyi ashobora kuza gutanga n'imiburi buri n'icakabiri bya Lautaro Martinez barafise n'undi musatirizi atakunda kuboneka yitwa Artonovic uriko urumva si wa musatirizi noza kuvuga ati ashobora gutanga ibi n'imiburi n'icakabiri cya Lautaro Martinez ko geje no kuraba no kurukino ruherutse niwe yashoboye no kumusubiriza mbere wanashima mu nkino 39 wewe yifitiye ibitsindo bigera kuri 3 na hasi zigaze 5 urumva afise urara rw'ibitsindo bigera kuri 8 mu 39 nivyo twashaka kubivuga uko kubera yuko umwanya wo gukina kuri we sikirenga akunze kubeka arasubirira ariko ubundi nawe ugejeje kuraba inkina afise nazo nyene sinki nako ndagaruka ko rero ukinisha Lautaro Martinez ari mu mvune nivyo arifuza gukina ariko ashobora kuba ataranamera neza mbere wanashima ni vya bindi bishobora kutuzanira gufata amariske uno musura mukinishije uracafise izindi nkino wifuza gukina nivyo na Serie A hari abuja ntirahera baracagwana na equipe ya Napoli bacagwana na Napoli kuko nibirarangira hari inkino zigisigaye Napoli uri imbere basumba amanota agera kuri 3 ayo si menshi kuko n'urukino rumwe gusa Napoli takaje rumwe Inter de Milan gatsinda umva Inter de Milan ishobora kwisubiza rero bivuze gute rero hari umwanya usanga ari uwo gufata amariske n'undi atari uwo gufata riske uburyo ushobora kumukinisha Lautaro Martinez ataramera neza agasubira kuja mu mvune ashobora no gusubira mu mvune mbere n'igice cambe kitaranahera ashobora no gusubira mu mvune n'iminota 10 y'urukino itaranahera ibyo byose birashoboka uburyo ufashe riske imwe mbi twarabibonye kuri Onomende wa Real Madrid afubeke nimero 3 ku rukino rwa El Clasico yaraje gukina imiti ya mbere itaranarangira yisubirira mu mvune aza gusubira n'uno mwana Fran Gracia urumva agiye kuja mu mvune yaranasigaje n'iminsi mike kuva mu mvune kugira aze gukina ameze neza 100% ariko musubijeyo sezo igiye kurangira Lautaro Martinez nawe rero je kumukinisha kubw'igihababu canke kubw'ikwihutira cyane ariko ashobora no kuva mu rukino atanica gufashije mbere wanashima byose birashoboka kuko n'urukino rw'ibanze tuvyemeranye ntabwo ufashe riske kuza kumukinisha ataramera neza kandi asubiye mu mvune atanica gufashije
yonge kandi no gusubira mu mvune igihe kirekire mu gihe hari inkino gisigaje muri Serie A mu gihe umurindi akamera neza akaza kuzigufasha kwa fumutaka kandi ariko bavuga yuko uno munsi rukino rwa finale ubundi ndiko ndaraba equipe Inter de Milan ukuntu iri Serie iripfuza ko hakwihomba igikombe ca Champions League yofuma itware igikombe ca Inter nako ca yofuma hakwihomba ndavuga ngo Champions League yofuma ihomba suguteto cyangwa igikombe ca Serie A burya rero harundi mugane uhora ugaruka kandi ukavuga ati amayira abiri yananiye imfyisi barashobora gutambikiza ngo ati barifuza cyane bashobora kuvuga ati ngo barifuza cyane ino Ligue des Champions urumva gusumba Serie A ariko mu gihe iyo bari kugira focus yo mwiganwa rimwe botahukanye na rimwe ugasanga ya Ligue des Champions barayihombye bagiye gusubira kandi kwikebuka kugaruka muri Serie A navyo nyene birananiranye kubera yuko ya Ligue des Champions bagiye gufocusingamo cyane bagiye gukoresha abakinyi batarava mu mvune babafashije muri Serie A babasubije mu mvune bagarutse muri ya Serie A wa mukinyi ico gihe ashaka kuba yo bayarakize 100% ariko yabamusubije mu mvune ntashoboye kubafasha muri ya Serie A nayo nyene barayihombye aburiye byose carimwe baburi ibintu bibiri byose mu mwanya umwe urumva rero hari amariske yo gufata n'ayatara yo gufata ati hari amariske yo gufata n'ayatara yo gufata kugeza muri kano kanya ariko tugende tunavuga duhere kuco witwa ndavuga ngo uno mukinyi yari muri Conférence de Presse ndavuga ngo Dani Oromo amwe majambo novuga ngo yagiko karavuga avuga ati kuno munsi novuga ngo yavuze ngo ati turazi ko ino ari yo ndwi ihambaye kugeza muri kano kanya ati turasigaje urukino rumwe ati urukino rumwe ngo tugere ku ati kurundi rukino ruhambaye dufata ati tuzofata kandi ati dufata ngo banashaka nk'urukino rw'anyuma ati tuzokwiyumvira urukino cyangwa turaza kuba twiyumvira urukino tuzohuza na equipe de Madrid tubanje kuba duvana muri urukino rw'uno munsi uvuga ngo uno witwa uno muhungu akaravuga yuko uno munsi Dani Oromo kuno munsi ikineko bararaba bariko barafata urukino nk'uko iki nka finale y'uno munsi uno munsi Dani Oromo nibaza ko yavuze amajambo akomeye yo kuno munsi amwe mu majambo akomeye ariko imbere ko kubaza ingene amahigwe nawe uriko twumviza kubana shaka urashaka kuba wandika muri commentaire yawe ukatubwira equipe novuga ngo ifise amahigwe tuzakwa dusoma na commentaire zanyu turabifise amahigwe bivanye n'ivyo twavuze abivanye na equipe Inter de Milan uno munsi abakinyi fise abigwaje tukaraba Barcelona ukaraba mediane zabo ukaraba atake yabo ukaraba equipe ndavuga ngo ino defense y'uno munsi biragaragara neza na neza yuko ari imwe mu ma equipe vy'ukuri iri kiragerageza kuba yo ishobora kwigira iki iri kirekana ko ishobora kuba yerekana ubuhinga bukomeye kuko twavuze na neza ino equipe Inter de Milan je ndiko ndaraba kuno munsi Inter de Milan mbona menga ari equipe yo bikomeye hagati mu kibuga gusumba handi hose no muri defense uranyumva neza defense igizwe n'abitwa ba Bastoni igizwe na bamwe mu bakino uvuga ngo bameze neza no munsi ndabona bitwa ba Serbi hariya ba abatandukanye mbona ko iyo equipe yo ifisi ikomeye defense uko nimba nibonye bwana Stone nino equipe ya Barcelona nako equipe ya Inter de Milan iyo bafise umupira uza gusanga baduze ugasanga Barcelona ifise umupira basubiye inyuma nakuvuga ngo hari guta gusanga Barcelona ifise batanu inyuma abandi batanu hagati mu kibuga hagati imbere yabo mukinyi umwe mu ndavuga ataki umwe ukuri ataki uno munsi rero Barcelona iri kirerekana na ko equipe Inter de Milan iri kiratwerekana neza yuko irimwe mu ma equipe ifise defense nziza wanashaka je ubwanje no genda na merahereza mbona Barcelona nitazi imeze neza muri defense nako muri mediane na attack ifite defense byo soza ko ndabivuga ko cyane ikintu cyo mbere wanshima no kongera ko ngaho bwana Messi Ridike umugwi wa FC Barcelona twarabonye neza ku rukino rw'ibanze cyatumye utsindwa ibitsindo byose bigira kuri bitatu harabaye ukubura inguvu ku bakinyi ba FC Barcelona haragaragaye neza abakinyi ba Inter de Milan ko bafise inguvu bakoresha inguvu cyane gusumba abantu bakinyi ba FC Barcelona neza cyane kitwereka ko inguvu ezo zabaye nini cyane ku ruhande rwa Inter de Milan kuko ibitsindo byose byatsinzwe na Inter de Milan igitsindo cyo nyene uvuga ati cy'ubwenge cyabaye Chuno Benjamin cyabaye Chuno Tanfiz Turam
Mark Thuram kimwe yakora Marcus akantu Thuram, akantu ku munota wa ariko mbere igitsindo cyatsinzwe na Dumfries cyari igitsindo ciza musore niba wakibonye yaramakorne gusa yaramakorone gusa usanga ari za nguvu nye zishoboka ko igitsindo ca mbere Dumfries yatsinze kuko yateye burya bavyita ni Garrinch yagiye gutera iyo akaba yari kumwe n'umukinya w'inguvu petete nka Ronald Araujo ntwari kuyibona mu misino biri byose vyinjiye ku makorne iyo tuza kubona Ronald kuko icambe coco iyo akaba ari kumwe n'umukinya nka Ronald Araujo ncari kwinjira icambe kwemeranye neza kuri icaka bicoco yagitsinze ari kumwe na Ronald Araujo ariko ukuntu cyatsinzwe n'ukuntu Ronald Araujo yari yipanze canke yari ready kuzibira bitandukanye n'ukuntu twabonye icambere cinjije bitandukanye n'ukuntu twabonye gusamara kwa defense y'icambere icambere ca ndabuye ibitsindo vya Dumfries vyinjiye rero bivuze gute rero birasabwa yuko ino FC Barcelone hako twobona cyane je kubganje nka Houston hako nobona cyane mpagaze kubone kwa FC Barcelone hako nobona cyane wa mu defense akosha technique cyane gusumba physique nofuma mbona ukoresha physique cyane gusumba technique uno munsi hakeneye umukinya akoresha physique tuvyemera neza gusumba technique bivuze gute rero jewe kuhabona inyuma ligne y'abakinyi bane bagizwe na Ronald Araujo Paco Barsi Inigo Martinez Eric Garcia ni sawa ni safi ariko nyene ngabe ko yadukurikirana namwe masho kuba muvuga ingene mu nabibona technique rero hano cyo ndayisaba cyane ndayisaba ba Pedri Gonzalez na Lamine Yamal na nuno mukinyi ndavuga Rafael Biroli Diaz Ferran Torres canke Ronald canke uno Robert Lewandowski nabo nyene ndabasaba inguvu gusumba technique nico cyonyene mburacho cofasha FC Barcelone kuza kugira ico inovye aha muri Milan ndakene witwa Simon Inzaghi yako karavuga kuno munsi avuga ku mwana muto yitwa Lamine Yamal uwitwa Simon Inzaghi asangwa amezi no equipe nuvuga Inter de Milan yavuzamwe amajambo nuvuga ngo akomeye namwe muko batwumviriza maje kwa mushikiza ivyumviro vyanyu wanashaka mu mwanya muto tutatubabwira abakintu uvuga ngo bashaka gutanga mu kibuga tushire turaba kibasha gutangura warashaka defense mediane na attaque sivyo uno munsi uwitwa Simon Inzaghi asangwa amezi no equipe Inter de Milan yavuze ngo abwa amajambo akomeye kuitwa Lamine Yamal ati tutegerezwa kugerageza kuza witwa Lamine Yamal kwakira umupira unyumve neza tutegerezwa kwankira witwa Lamine Yamal kwakira umupira no kuvuga kuwukina ariko acavuga akajambo gakomeye avuga ngo ariko uwo mwana yitwa Lamine Yamal nawe tumubuza kwakira umupira niwo mukinyi bigorana na neza kwashobora kubiki bidashobora kwashobora kwakira umupira ati mugabo kuri no munsi na equipe Inter de Milan tushobora cyatuza kuba tugerageza guha abakinyi babiri uwitwa Lamine Yamal kugira ngo bashobore kuza gukora mufata kugira ngo ntaze kuba bamushiye mu kabati ati dutegezwa kuba tugerageza uburyo bwose turinde umwana yitwa Lamine Yamal kugira ngo ndakene kino kintu rero amajambo nibaza ko wanayumvise nawe ko dukwikina bavyumvise ikibazo ca mbere Lamine Yamal kuno munsi numukinyi agezwe ko yoshobora kuba ariko arafatwa n'abakinyi bashika kuri babiri ico ni kibazo ca mbere ubwawe Lamine Yamal arageze kuri niveau y'uko myaka 17 yoshobora gufatwa n'abakinyi bashika kuri babiri ico kintu nawe ubwawe ukibona gute birashoboka burya bwana Messi digi tugagutse tukaraba kuri Lamine Yamal n'umwana akiri muto w'imyaka 17 kubiharuro n'umwana ariko tukamura mu kibuga afata ijambo nk'umupapa n'umushinga naye mu kibuga nkavuga mbere nkanagaruka ko cyane igisabwa n'igiki rero nuko ya numero 10 ariwe Dani Olmo nawe nyine ashobora kuvuga ijambo rimwe ati muri press conference yakoze ejo yaravuze ati nivyo baza gufocusinga cyane no gucunga Lamine Yamal abakinyi babiri cyangwa batatu baza kuba bagiye gufata Lamine Yamal iza kuba arakajyo k'iwacu natwe ko kuronka inzira isagutse inzira yagutse imeze neza nyanje kibazo nako nacenda cibaza kumuhaye abakinyi babiri nta handi hantu hashaka kuza gukora haza ko ari vide nico cyakintu nace ngaruka ko urukino guno munsi birasabwa yuko uri kurumva ni habe abakinyi ba FC Barcelone baza kuba barakina bagwanira umugwe
abasabwa gukina bagwanira umugwi no kugwanira abafana n'abakinyi b'inyuma ariko abakinyi bo hagati mu kibuga bisaba ko baza gukina bagwanira Yamal bafasha Yamal uti gute rero uno Daniel Olmo na Pedri Gonzalez na Frankie de Jong birasabwa yuko mu gihe Yamal aza kuba afise umupira kuko Yamal n'umwana afise ubwenge n'umukinya ashobora gukwega abakinyi yamaze kumva ko batamuza kumushira ko bakigera kuri babiri arumva ko hari izindi poste hariya ziza kuba ziko zirire bantu mu gihe umupira ufise ntazi kuregura ipasi yihuse mu gihe atabona umukinya ari muri action gushobora gusinda utaraja muri action gushobora gusinda ngo atange bwawe exterieur do pied bwiwe amaze akarindira babakinyi babiri mwamushira ko mwamupangira bamaze bakamushikako kuko nyamara kubona babakinyi babiri bamushitseko aza kubazi neza na neza panga uwo hari umukinyi hariya umwe yirebanga acabona rero n'umwana afise ubwenge acagegeza gusubiza umupira hagati mu kibuga wa Daniel Olmo cyangwa wa Pedri Gonzalez igice gisabwa rero wowe Daniel Olmo nimuze kuba usizwe uhawe pass ivuye kwa Yamal babakinyi babiri ntibaritora neza na neza baracatakaje ubwenge bacari kwa Yamal bisa gusaba rero ko umupira wo uronse ukina vyihuse utamanze ibintu byo kubloka cyangwa usubiza inyuma ukina vyihuse caho hagati kuko wari bamaze kwa gufata je wihuse baza gutakaza ubwenge bakuze ko nka benshi soit umupira wosubiza kwa Yamal soit urawucomora kwa Rafael Birori Diaz cyangwa urawucomora hagati kwa Robert Lewandowski igitsindo kiza kuba kiboneza biza gusabwa rero ubufasha bwa Daniel Olmo cyangwa bwa Pedri Gonzalez ubufasha kandi bwihuse bunyarutse atari bwa bufasha bwo kumanza kurabara umupira mu maso nico gikenewe ku kino guno munsi hakenewe ko ari abakinyi baza gukora ubufasha kuri Yamal n'abandi bakinyi baza gukora ubufasha bwo ku mugwi wa FC Barcelone uno munsi nivyo nako ndavuga ngo abakinyi bashe kuri babiri kuri uno munsi n'abakinyi bashe kuri bangaye kuri babiri bashe kuri kurafata uno munsi Yamal ese kuno munsi ho kibazo kirashoboka kiza kuraza uwitwara Yamal kuno munsi numwe mu bakinyi batakuba baramushobora ko bashobora kumufata ko mbengo numwe mu bakinyi baba nagoranye cyane ico kibazo mba ndacibaza Yamal n'umukinyi bimaze kugaragara ko ivyo gufatwa abari ikintu kiba kinaguye cyane mbere wanashana nagiciye ko burya Yamal ni wa mukinyi so mukinyi wavutera ubwoba abantu ngo aza koreka acungwa n'abakinyi babiri cyangwa batatu no twebenye neza kwico kintu kuko Yamal abakinyi babiri arabacamwo Yamal abakinyi batatu arabacamwo mbe twanamubonye ku rukino bako barahura n'umugwi wa Leganés yakubise icenga abakinyi bagira kuri ndo arabacamwo neza vyiza by'abagabo bivuze gute rero guha abakinyi batatu canke babiri Yamal aza kuba ariyo nzira nziza aza kuba ariyo moyen nziza iza kubibonetse kuri Daniel Olmo iza kuba ari moyen nziza ibonetse kuri Frankie de Jong iza kuba ari moyen nziza ibonetse kuri Rafinha iza kuba ari moyen nziza ibonetse kuri Pedri Gonzalez nuko umukinyi umwe wewe umucungishira Yamal urubanza rwose goshaka rukamagwa n'uno muhungu ariko kandi mba nibaza ubundi witwa Simon Inzaghi amajambo yavuze usanga ari abantu kubesha abantu kuko hari gishobora kudukura avuga akantu nkako ukatusanga ntibona gakoze wanashaka abamuteguye mugabo uno mukindana mugereranya witwa ba Lionel Messi yari umukinyi iyo umushite kwijambo kavuga ngo uno munsi tubada kwa tumufata yaca kumerera nabi nivyo bintu nasanze mbere no muri Yamal Yamal twamanye ku rukino bahuye na Brest mengari Brest uko hari agasore banganye imyaka kashe kuvuga amajambo gati Yamal n'umukinyi mwiza ariko abangamira abo nyene iwanje ibiza kuba biko birashoboka ubwo rukino twabonye urukino rudasanzwe kuri Yamal Inter de Milan umugwi mwiza rero Barcelone no musi yicunge iragirirwa nabi twagiye kurubona gwagiye ku rukino rudasanzwe kuri Yamal twagiye kubona katanga ibintu bidasanzwe bivuze gute rero uno musore Yamal ayikara twereka bimwe mu bintu twari dusanzwe tumenye kuri Lionel Messi ari umukinyi byasabwa yuko numutera ishavu ukaza kuvuga ijambo ryaho umengo wewe una mundu uramufise uramushoboye urumva ahubwo rero wewe wicunge uwo munsi abwo munsi cyane kumerera nabi wanashaka Yamal defense wa France ntuzeya ndamwibagiye izina cyo kuvuga amajambo bati kano kana karakora ibintu byinshi ariko twebwe jewe uno munsi ndakishirira hasi twarabonye ajya wikwegeye musoro twarabonye umwana karamukumbagaza kana mbere arana hakura igisindo ciwe ciza kimeze neza ajya uri kuri kwegera ibi jendi nk'abakinyi hariya rero bivuze gute rero sino navuga n'ijambo nari uno mwana aramaze kubareka twereka ibintu bimwe goti ntukamvuge ntumpangare
ndi umwana ku myaka ariko mu kibuga ndi umuntu w'umugabo ndi umupapa uri kuronyuma rero bivuze gute rero urukino rw'uno munsi benshi turagwiteguriye turagwiteze ariko ndabasezeraniye tuza kuba tuko turabona urukino rwiza cyane tuza kuba tubona urukino rudasanzwe uwitwa Jean Claude wewe yaje muri commentaire aravuga ati urukino rw'uno munsi ni urukino rudasanzwe ni urukino ruza kuba ariko ruraryoha urukino ruryoshe ariko jewe tuza gutangara urukino tuko turabona intsinzi ku ruhande rwa FC Barcelone kandi FC Barcelone mbere wanashima yaza gutsinda urukino vyoroshe cyane ya Jean Claude mbere yanatanze na prediction yiwe aravuga ati FC Barcelone za kwikira tsinda 3 kuri kimwe cha Inter de Milan yamaze ko nabitereka ko ari wewe yamaze no kuba nabitereka ko yanabibonye hakiri kane ni mugihe kandi witwa Yamal nawe yakize ku mbuga ziwe ndavuga yuji canke muri IG canke muri Instagram ariya yavuze ati amajambo abona ko mbengo n'amajambo y'ubwenge hariya ati sinje kuvuga indoto zanje sizo ngura uranyumva ndazikurikira inkazigira ukuri niyo mpamvu ndenza nibihe nibiba vyitezwe jewe ndemeza uranyumva neza musanzwe yagombye gutanga message kuri bamwe mu bafana bako batera commentaire nyinshi kuri we canke ndetse no kuba Inter de Milan yavuze ati jewe ubwanje ibikorwa vyanje biri mu bikorwa nyene ntabwo ari amajambo nico yagombye gusigura buryo nivyo yashatse kuvuga ngari y'amajambo y'ubwenge kabisa ariko tuva kuri rukino bwa tuje ku bindi nibaza ko ataje tutabivuze ko twababwiye amakuru ubundi Barcelona turayivuze ko mwayo tari muto na Inter de Milan ariko ndakene nawe umpa amahigwe duhere ko bakinyi banashaka bashaka gutangura undabire neza umbwira abakinyi bashaka gutangura mu kibuga kuri equipe Inter de Milan n'abakinyi bashaka gutangura ku mpande zino equipe ya FC Barcelona nanje ubwanjye ndaza kuvuga n'abari muri commentaire namwe murashobora kuba munavuga mwana shaka ari kuri YouTube mushaka kuduterekera ko abakinyi bashaka gutangura mu kibuga kuno munsi abakinyi botangura mubona ko bashaka bigenza neza bo bari bande ku bwanyu wowe ubwawe mera kuri equipe Inter de Milan abakinyi ubona ko bashaka gutangura mu kibuga mbe wanashima abakinyi bashaka gutangura mu kibuga uretse yuko hari abakinyi bamwe bataza kuba ko baraboneka bivanye n'imvune bagize ariko abakinyi batangura mu kibuga nizere ko bataza kuba ko baratandukana n'abatanguye ubwa mbere kuhaza ko ari bajya nyene mwizamu turabona uno musore Yani Soman n'umukinyi afite experience hariya afite experience ni n'umunyezamu mwiza burya twemeranye neza je namonye ku rukino ko urabona na Bayern Dominique arakomeye sana hariho na Yan Biseki ku ruhande rw'inyuma ni batatu nyene kwa kundi nyene tubamenyereye hariho na Acerbi hariho na Bastoni nabo bakinyi novuga ati batatu bakunze kuba barakoreshwa ku ruhande rwa Inter de Milan twabwe kandi hagati mu kibuga uzosanga ariko akinishwa bano bakinyi ndavuga ba Barella Nicolas Barella twasanga bani ba Kalinoglu hagati mu kibuga bakoresha batanu ba Mkhitaryan ba Di Marco bavuze na ba De Serbi urukumva Dumfries na Federico Di Marco hariya Federico Di Marco wamuvuze namuvuze mbere namushiyeko n'abakinyi uvuga yuko ni batanu mu kibuga batanu hagati mu kibuga nibo bakinyi bakunze kuba bakoreshwa nese wene kuvuga ngo ndiko ndakumva uvuga ko ari ya liste yatanguye nta yindi liste ishobora kuza gutangura ubwo mo nampinyuza urukino rwaza kuba ari ko ruraba amakuru equipe imbere naho uzosanga ari babandi nyene ni ba Lautaro Martinez ndetse n'uno musore nuze ya Marcus Thuram nabo bakinyi nyene ubundi kuri Barcelona n'abandi bashobora kuza kuba ariko ratangwa ku rukino rwo munsi namwe muko badukwikirana nivyo canke kuri Barcelona naho Barcelona babandi nyene uretse yuko tutaramenya neza ku ruhande rw'inyuma ariko kubganje kubgawe defense wogira ndende defense nige nyene nashoye kuba niko ndavuga wavuze ndavyibuka Inigo Martinez kuri gatatu Ronaldo Paul Kubarsi no kuri Eric Garcia kuri kabiri hagati mu kibuga yari ni Frank de Jong Pedri na Dani Olmo hagati mu kibuga ni Frank de Jong Dani Olmo Pedri ku ruhande ni Lamine Yamal ni Rafael Biroli Diaz uko ibinyamakuru byinshi byako biratanga message Robert Lewandowski aza kwa ikaraboneka ariko nashaka gutangura Afrika yamaze ko bigaragara avuga ko umukinyi wiwe ataza gutangura mu gasho kuza kuronka iminota mikeyi kuno aza kuronka iminota mikeyi muri mite ya kabiri ariko naza kwa ikaratangura nuko kabisa ariko ugenda umbwira match yaza kurangira gute ku bwawe hariya mbere wanashima je ku bwanje sinoja kure cyane no bita Jean Claude umwe mu bafana ba AkezaBurundi je ku bwanje ukuntu nzi FC Barcelone ukuntu bayimenyereye ariko byose birashoboka ni wait and see ariko je ku bwanje amahirwe menshi
ndasize ku mugwi wa FC Barcelona. kuvuga ngo equipe Barcelona urabona ko iza gukuramo equipe ya Inter de Milan. Je equipe ya FC Barcelona ndazako ndabona neza na neza yuko iza gukuramo equipe ya Inter de Milan ariko naho nyene biraza kuba bigoranye cyane. Ariko kandi urukino gose uruza kuburamwe niruza kuja musi ibisindo bitatu ni bitatu kuduga bitatu rushaka kuduga ariko kandi nyene naho nyene ibitsindo mbwa ntiwabidomye uvuye ko ari bitatu kwakira biraba bitatu kuri bibiri canke bitatu kuri kumwe nkuko Adu Jean Claude yabivuze en faveur equipe ya FC Barcelona faveur ariko no musi twibukanye neza zino rukino ofisi cyo rusigura hariya uti kubera iki amateka aratubwira neza neza bwana Houston kwino gerekezo rya gatandatu ukwezi novuga ngo kwa gatanu bifite icyo bisigura kuri ino equipe ya Barcelona ariko kuri equipe Inter de Milan nayo irafise yandi mateka avuga ngo mu gihe yakuramo equipe ya Bayern Munich uranyumva neza igihe yakuramo equipe ya Bayern Munich niyo equipe ya Inter de Milan yatwara kino gikombe ko twumva ko no munsi amateka avuga amateka azagutwengera nde hari burya nivyo nkuko bivuze ugegeje kuri amateka uzosanga mu mwaka uheze wa Real Madrid yakwemo Bayern Munich batwara igikombe mwaka wa Hesi de Blues bigimegore yakwemo Bayern Munich Man City Manchester City yakwemo Bayern Munich irangiye twara igikombe itsinze shobe gusohora prediction yanje amateka canke amahigwe nasize ku ruhande rw'umugwi wa FC Barcelona ariko kandi ubundi urukino nuza kurenza bitego birenga kuri bitatu ariko namwe muko badukurikirana amahigwe murayaheje nahaye amahigwe yandi ndayabona ndahe equipe Inter de Milan iraza kupasa ishike kuri finale naho Barcelona imaze iminsi irerekana ko ifise urugero novuga ngo rutomoye wanashaka nabonye witwa Wansi Flick baza kuvuga ngo uno musi wamahigwe ngo twege ngo runo rugendo ko turacamwo ngo n'urugendo novuga ngo nkuko twaciyemwo mu gikombe c'umwami ngo duhura na equipe ngo ya Atletico de Madrid ngo runo musi rero ngo turi mu rugendo rwiza je ubwanje ndavuga ngo equipe ya Inter de Milan mbambona mengo iraza kushobora kuba ikirapasa bivaye n'amateka ifise bivaye kandi n'abakinyi ifise bivaye kandi n'ikibuga izikirakinirako tugasanga ko ikibuga novuga ngo wazokinirako n'ikibuga novuga ngo kiba kinagoye cyane ubwanje abafana bashobora kuvuga ngo no munsi bizakugenda gute ariko mbambona mengo equipe Inter de Milan ku bwanje niyo ndiko ndamahirwe namwe ko badukurikirana shaka guhamahirwe equipe yanyu ya Barcelona ndazi ko aba Barcelona kuno munsi bahari ko badukurikirana aba Inter de Milan barahari shaka kuvuga ngo equipe namwe shaka kubona ishaka gutsinda kuno munsi ati ni equipe nini ishaka kuba yo natwara canke ishaka kuri finale kuko ni wabigarutse ko muherutse uvuga ngo yiza kurengana hano hantu iri favori gutwara igikombe cha Champions League n'ubundi umugwi entre FC Barcelona na Inter de Milan umugwi ushobora kurengana cyangwa uza kurengana niwe uzo buri favori gutwara UEFA Champions League. UEFA Champions League irimo Inter de Milan na FC Barcelona okay nuko kabisa binameze nibaza ko kuri Barcelona na nino equipe ya Inter de Milan ataco tutayivuze ko tuzogaruka tunababwira ingene bizoba bimeze guhera ku munsi w'ejo gihe cy'isaha 3 tubabwira ko tunabibutse ko ikiganiro cyacu gira gihe cy'isaha 3 zo mu gatondo kikaduga hariya muri aya masaha ya abariko arakura ariko kandi tuva kuri equipe FC Barcelona dusimbira nako kuri Barcelona equipe Inter de Milan dusimbira no kuri no equipe novuga ngo yande ya Real Madrid kipe ya Madrid ugaza muri kano kanya nayo Trent Alexander-Arnold twabigarutse ko munsi w'ejo ko agiye kubaja muri no equipe yande ya Real Madrid uno musi kibazo kiza kukeragaruka eske Barcelona Real Madrid ikeneye uwahe mu manyereza yoshobora kudakara bafasha kugira ngo bashobore ko rigenza neza ndaza kuri kino kintu duhere kuri kino kintu eske bwana Houston twabonye witwa Xavi nako witwa Xavi Alonso ko ariwe mumenyereza ashaka kuza muri no equipe de Madrid ubwa kuno musi Inter de nako equipe de Madrid ikeneye mumenyereza nka Xavi Alonso cyangwa n'abandi bamereza bari ku isoko tuba tubona ko bose ushaka kubakora fasha bosha gufasha equipe de Madrid ikigenza neza ubwawe twinjiye muri no deba yacu yo kuno musi umumenyereza kenewe ni Xavi Alonso muri equipe de Madrid kubwanje jewe Xavi Alonso ndamubona nk'umumenyereza Xavi Alonso ndamunya ko umumenyereza mwiza cyane no umumenyereza mwiza ku ruhande rwa Real Madrid kuko Real Madrid novuga yuko uno munsi ni sumugu ukeneye umumenyereza gusa sumugu ukeneye umumenyereza ahubwo no mugu ukeneye umumenyereza n'abakinyi hejuru ikintu cyangwa nkagaruka
Xabi Alonso ni umuntu amenyereye higanwa ryo mu Budagi hariya uriko uranyumva bwana Meseri Dik ni umuntu amenyereye higanwa ryo mu Budagi hariya ni umuntu kandi uzuza gusanga kubwiwe imikinire yiwe irafise akantu k'agasano none umugwi wa Real Madrid yaranayiciyemo tugashireko yaranayiciyemo mbere wanashima yaranayikiniye ari umukinyi yaciyemo ari umukinyi ya imikinire yiwe imyiteguro yiwe y'imikino uzusanga hari ahantu ifitanye isano n'umugwi wa Real Madrid ko Real Madrid uzusanga ari wa mugwi ukunze gukorera cyane ku kintu ca counter attack ukunze gukorera ku kintu ca pressing kandi uzusanga na uno Xabi Alonso ni navyo vyiwe kuko nawe nyine ubwiwe yaranabivuze mu kiganiro yakoranye na bimwe mu binyamakuru bimenyerewe cyane hari Buraya yashoye kuba ariko aravuga amajambo ati je ku bwanje ku mugwi wa Real Madrid ikintu ca pressing cyo gutera igitutu kuba adversaire nico kintu numva ko mengo nzoba ntegezwa guhagarara ko cyane kwibanda ko gose yarabivuze neza nkuko bivuze kubwiwe rero nuvuga ati kubwiwe ariko bamenyereza ubwabo babona ko akwiriye Real Madrid ni sawa je kubganje mbona ko nta bandi bamenyereza babona boshaka kuza muri no kipe kugira ngo bashike ariko barigenza neza isunze mu bamenyereza basa nkaho bako baravugwa mu mugwa Real Madrid usanga ari Xabi Alonso ndetse n'uno mu umenyereza Jurgen Klopp hagati ya Jurgen Klopp na Xavi na ariko kuri Jurgen Klopp ho birayaho mengo yuko mengo nta kariro birimo cyane nta kariro ko arabishiramo cyane bitandukanye n'uno Xabi Alonso Xabi Alonso ugegeje no kurabana nawo mumenyereza afise nuvuga amwe mu mateka meza afise zi Bundesliga haliya nuvuga ko numenyeza mbere hatswe no gumara saison adatsinzwe mbere wanashima ari muri Bundesliga yatsinzwe urukino rumwe yatwara igikombe ni umwaka uheze banatsinzwe banatsindiwe batsindiwe muri finale y'igikombe ca Europa League batsinda equipe ya Atalanta bitatu kubuza abangu ba Rukumani ya novuga ati rero kandi umenga mbere wanashima byose byatsinzwe na Rukumani byose ni yagize hat-trick rero majambo make novuga ati uno Xabi Alonso numenyeza mwiza mu ruhande rwa Real Madrid abwi ikintu gisigaye nuko bo murondera abakinyi beza uno munsi nanje ndiko ndaraba bwana Houston equipe Real Madrid umumenyereza ikeneye numumenyereza aza kuba karaza muri equipe Real Madrid kugira ngo ashobore kuba yayubaka bushasha neza cyane ni wa mumenyereza aza kuba amenyanye namwe babakinyi azi kubaka afise izo tara nukuvuga ngo ikindi kintu naco mbere banashima ntagiye kure na yawe ngomvye nkusa nkukunganira gatoya ino migwi ndavuga FC Barcelona ndetse na Real Madrid ni migwi ugegeje kuvuga umupira wa football yo muri no myaka canke football usanga imigwi ya mbere izubwa mbere akishakunze kuba yako aravugwa ino migwi ibiri rero mu mugwi uko biri kose gerageza nimba umumenyereza uje mu mugwi bakuzanye muri FC Barcelona canke bakuzanye muri Real Madrid uko uba ku mugwi kose ntutahe ufu mutahukana gakombe kamwe canke muri buri ivyo vya Nebrashe nibireho navyo bakeneye Madrid Barcelona ivyo wubaka ugiriki uzaniki ntibakeneye Nebrashe yego biragoye kuzobaha ino UEFA Champions League biragoye kuzobaha n'imibiri bikunze na La Liga ariko gerageza ufu mutahukana Copa del Rey canke Super Coupe kandi kini nacho sabwa wubaka utubaka ugerageza ubwo uburi bwose nimba ya kabiri shakora kandi kantu udatsinze Real Madrid cyangwa udatsinze Barcelona barabiguhora ati wewe izo kuvuga ngo sindwi izindi nkino zose zibaho na Real wapi utsindwe na Barcelona wapi nuko gisabwa muri Real Madrid cyangwa muri FC Barcelona ubundi ndaza kuba nisunga turabe Real Madrid kuko kenshi ngina kubwire mbere wanashima utaraninjira kuri Real Madrid kuko kenshi ino migwi kugira ifata ingingo yo kwirukana umumenyereza ubwa mbere na mbere nuko uzobura umumenyereza utashane Blanche ariko ndakwemeza ikintu kimwe iyo Carlo Ancelotti ari gutaha ino Anne Blanche kuko ntibaranahebura ko yayitashe arashasigaje muri La Liga ariko icyatumye afata ingingo yo kumwirukana nuko inkino zitatu zose zibahuje na FC Barcelona yazitsinzwe ico ndemeza neza indijana kwijana niyo ngingo nyamukuru itumye afata ingingo yo kwirukana neza cyane ubundi ubivuze neza kugeza muri kano kanya nino equipe novuga ngo ya Real Madrid iyo udatsinze kugeza muri kano kanya ngo ushe gutsinda nuvuga ngo equipe nka Barcelona baraza bakabiguhura equipe ya Real Madrid umumenyereza